ingo n'imiryango. Kaza mu kiganiro c'ingo n'imiryango utegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio y'u Burundi. Ikiganiro kirimwo inyigisho n'impanuro ku buzima bw'ingo n'imiryango. Ndagwahemiriwe nshuti mugenzi mukuze nk'ikiganiro c'ingo n'imiryango utegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio y'u Burundi. Uri kumwe na Rodas Manakiza nayo gutunganiriza. Uno munsi turi mu kinama kw'ishengero rya SDA aho turi kumwe n'umuryango w'abakozi b'Imana bagira batuganirire batubwire ingene Yesu ari umutwe w'urugo. Reka tubareke banze batwidondore wakurikirane mwabamenye. Turi kumwe na Pasteur Ezekiel Ndayisenga akaba n'umuganga. Ego. Ezekiel wamaze nk'imyaka ingahe wubatse? Maze umwaka umwe n'amezi 3. Ego. Birumvikana ko kiri umugeni? Si cyane naho igihe kitari kinini. Ego. Murakoze cyane. Turi kumwe kana Iragendanwa Izelte. Ego. Ni umuryango twatuganire w'abakozi b'Imana Pasteur Ndayisenga Ezekiel hamwe na Iragendanwa Izelte. Rero turaganira. Ego. Mbega umuntu afite ati mbega kugira ngo uve mu busore byarakoroheye ga Ezekiel? Duhabavuga ngo byaranyoreye canke byanyoroheye, ariko n'ingingo iba mu muntu, hanyuma kandi ingingo kaba iherekejwe n'integuro. Gukabitegura hanyuma gafata ingingo. Rero sinavuga ngo byaranyoheye canke byanyoroheye, oya kuba byari ibintu biteguye hanyuma kandi kaba ari ingingo yari muri jewe, navuga ngo byaranyoroheye. Ego. None burya umuntu yorongora atafashe ingingo? Ego, byoshoboka ko umuntu ashobora kurongora atanga ingingo yafashe, bikaba ari ibintu bya gihutihuti canke kayifata giturumbuka, na cane cane iyo umuntu atashatse guca mu nzira nziza. Kenshi birashoboka ko arongora bidaciye mu nteguro, bikaba gihutihuti. Ego. Murakoze cyane. Reka mbaze madamu nawe, mbega madamu ibintu byo kubaka wewe byarakoroheye? Ibintu byo kubaka ntibyoroshe, ariko kandi byari bikwiye. Kurumva ubu vuye mu rugezo rumwe ugiye mu yindi ntambuko, ntabwo biba byoroshe kuba ugiye gutangura izindi inshingano nshasha. Rero hari igihe bigorana, ariko mu nyuma umuntu agenda aritora buke buke. Ego. Pasteur ati hariho umuntu ashobora kurongora ariko itari mu nteguro ya cane. Mbega n'abigemera ashoboka yuko barongorwa batabiteguye neza? Ego cane, hari igihe bishika umwigema akaja kurongorwa atavyiteguriye. Nk'akarorero birashobora gushika ugasanga nk'ubu yagize nk'ikibazo, yahuye n'ingorane, ugasanga nk'akarorero yabamuteye hinda. Rero urumva muri uwo mwanya bigaca biba ngombwa ko aja kubaka, ariko hatari bwagere, atari bwitegure canke atari bwafata ingingo. Rero urumva ugasanga yamaze kuja mu bintu atari yiteguriye. Ego. Mbega nyene iyo habaye ibintu bya gihutihuti ga Pasteur, ibintu byo gucagura canke gutwara wowe yumvamwo, kenshi usanga vyakunze canke usanga rimwe na rimwe utwaye umuntu novuga ku nguvu? Sinavuga ngo guhitamwo biba byakunze canke vyakunze, ariko kenshi urumva byarinze biba muri iyo nzira. Ubwa mbere nuko Imana kenshi ntibibirimwo, kubera yuko urumva Imana ni Imana ifite integuro. Umugambi w'Imana urafite integuro, si ikintu kiza gihuruduka. Ni Imana y'urutonde. Rero kenshi iyo birinze bica muri izo nzira, urumva ziba bimaze guca deja mu nzira y'icaha. Murumva ko Imana itabirimwo, uravyumva ko haba habaye nk'amahitamwo kenshi atariyo. Nakoze. Ego. Ni izo ngo rero tugomba kuraba. None izo ngo zozo ziba zubatswe gutyo. Ego, haraho zirama, haraho zitarama, ariko inkurikizi yuko kubaka integuro zitatonze neza nizihe? Inkurikizi zirahari kandi ni nyinshi. Mu gihe butateguwe, ubwa mbere muri mu caha, hanyuma icya kabiri hari igihe usanga
integuro mu miryango, aha tugiye mu miryango ugasanga mu muryango w'umukobwa kumbure ntibashimye, mu muryango w'umuhungu uko nyene, umuhungu ugasanga ntiyigeze yitegura mu buryo bwo gutunga umuryango, cane cane mu buryo bwo gutunga umuryango, ugasanga rero biramugoye ingene ashobora kugira kujera canke gutunganya ivy'urugo nk'umutwe w'umugore, kugira ngo ashobore kumwambika, kumugaburira, kumuha ivy'urugo nyene vyose rukenera, nawe nyene ubwiwe kushobora gutena ivyo yategezwa gukora nk'ama responsabilité yiwe, kubera ataba yariteguye. Ego birashika n'igihe waba yiteguye ugasanga biragoranye, mugabo iyo witeguye burya mu mutwe niho hakomeye gusumba ahandi hose. Kwitegura cane cane wafashe iyo ngingo, mu mutwe harakomeye gusumba mu mufuko burya. Kuko iyo mu mutwe hateguye uba witeguye nyene guhangana n'ikintu cose kugira ngo ushike ku ntumbero, kugira ngo ushobore kwasira ama responsabilité yawe mu rugo. Rero mu mutwe harakomeye cyane, kuko twavuga ngo kwitegura ati none ntabashobora kuba biteguye mugabo mu nyuma bikanka, ariko mu mutwe niho hakomeye cyane, paske witeguye mu mutwe uba witeguye guhangana canke n'intambamyi zose canke n'ivyo gushikira vyose muri urwo rugendo wafashe rwo kubaka urugo. Yego. Sinzi ko izo rutarica abunganira ku ngaruka zo gukora urubanza utawiteguriye cyane. Ego murakoze, sindi kure cyane y'ivyo yaraje kuvuga, ariko iyo umuntu atiteguye nyene ingaruka zitegerezwa kuhaba, na cane cane nk'umukenyezi mu rugo. Iyo wamaze kuja muri izo shingano utiteguye, hari ibintu vyinshi cane usanga utari kurakora neza bivanye n'ukuntu uba wabigiyemwo utavyiteguriye. Ego. Urabona iyo abantu babiteguye baragira ivyo bita ba pare na ba marene, sinzi ko arabishingizi canke abahagarikizi, reka tubavuze gutyo, kandi abo uko nabibonye barafise ikimazi mu byo bakora. Mbega hoho iyo umuntu apfuye kubigwamo ugasanga nta n'uwahanuza afise, vyo twabifata gute? Urumva ni kijya nyene twavuze, iyo bigaruka nyene mu ngaruka, umva utabiteguye, nta mupara nta mumarene muba mufise ashobora kubaba hafi, haba mu mpanuro ingene mushobora kwitwara. Rero kubera atanteguruza habaye, urumva ntushobora no gutegura abazobahagarikira, kuko urumva ntimwaciye mu murongo mwiza, mwaciye mu murongo bwebwe mwigeneye canke wagihutihuti canke abavyeyi batashigikiye canke iki. Wanashaka turetse na paremare n'abavyeyi iyo byaciye mu ntumbero nziza mwiteguye, abavyeyi iyo niyo biko biragorana barashobora guhanura, bashobora kugira icumviro baterereye, mugabo iyo umva mutiteguye biba bigoye kugira ngo mushike kure hashoboka. Hashobora kuba n'umunkurikizi imwe, kumbe tutashoboye kuvuga, bashobora no kwahukana bidatevye bivuye ko mu mutwe hadateguye. Umwe sinanzi ko bimeze uku, undi sinanzi ko bimeze uku, kubera psychologiquement ntimuri préparé, ntimwiteguye. Umenya ati mvuye mu buzima ubu ninjiye mu bundi buzima, kare nahora nitwara uko nshaka, narije nyene, mugabo ubu hari undi turi kumwe utegezwa gufatana urwo rugendo, tugenda tubandanya twerekeza aho Imana ishaka ko dushika. Murakoze. Nagira mbaze, kubaka n'imibonano mpuzabitsina canke amabanga y'abubatsi bitandukaniye kuki? Kubaka n'imibonano mpuzabitsina bitandukaniye kuki? Biratandukanye cyane, kuko imibonano mpuzabitsina murashobora kuyikora mutubatse, ariko kubaka harimwo n'ivyo vyo guhuza ibitsina vy'amabanga mpuzabitsina iyo mwubatse. Mugabo amabanga y'abubatse arashobora gukorwa en dehors, hanze y'urugo, hanze yo kubaka. Ego biratandukanye, kuko kubaka ntibigizwe gusa n'amabanga y'abubatse, ariko bigizwe n'ibintu vyinshi bigize urugo, harimo ama responsabilité yandi atandukanye nayo, uretse ko nayo aba arimo. Murakoze. Sinzi ko madame yongerako. Kubaka no gukora amabanga y'abubatse biratandukanye, kuko nkuko yabivuze
amabanga y'abubatse murashobora kuyakora mutarubaka, ariko iyo mumaze kubaka byose biba birimo. Rero numva ari ivyo, nta byinshi numva no kongeramo. Ego nta byinshi kongeramo. Mugabo jewe ikibazo nanyifise nuko abantu bashobora kwitiranya ivyo bintu bibiri, umuntu akaja kuba kumenga nivyo gusa yabonye, ariko ugasanga inyuma y'ivyo asanze kumbure atari bya bindi yari kariyumvira gusa. Mbega urwo rugo rwubatswe n'umuntu mu mutwe yarazi yuko kubaka ari kurangura imibonano mpuzabitsina, urwo rugo rumera gute? Ngerageje gusigura, kubaka birarengeye ibyo guhuza ibitsina, ibyo gukora amabanga y'abubatsi, kubera yuko kubaka ni igikorwa kinini cagutse, ni ibintu mu rugo biragutse. Rero iyo ari byo byonyene byatumye byagusunitse kuja kubaka, urashobora gusanga wahagira ikibazo. Nk'akarorero, uwo mwubakanye arashobora kugwara, ugasanga ntibigikunze kandi ko murangura ry'amabanga y'abubatsi. Muri uwo mwanya nimba ari cyo nyamukuru twacagutwaye, numva hacagera igihe ukumva umenga wocu usubira muhira, ariko kubera yuko kubaka atari ico cyane cyane kiza ubwa mbere, hariho byinshi biba bigize urugo atari ico kiza ubwa mbere. Murakoze cyane. Nagira nkingurukire abatumire bacu, Pasteur Ezekiel Ndayisenga hamwe n'umupfasoni wiwe Iragendanwa Izerte, batuganiririye. Nize kungutse ibitari bike kandi n'ubu uzubandanya uvyunguka. Leonidas Manirakiza mwari kumwe, nkabanda gusezeye. Ufite ikibazo cy'conganira, telefoni 71 204 197 canke 69 499 619. Iyo urayisanga ko WhatsApp. Urashobora gusanga naho dukorera n'imirohero ya mbere ibarabara ryitiriwe Gerere, inimero 27. Mugire ibihe byiza naho gutaha. Uhejeje gukurikira ikiganiro c'ingo n'imiryango. Ukaba ukeneye kutubaza canke kutwunganira, urashobora kutwandikira ugasanduka makete 1140 i Bujumbura, cyangwa ukadutelefona kuri telefone 22 24 26 57 mu mwanya w'amasaha y'akazi. Yesu aguha umugisha.